Bamwe mu bakozi ba leta basigura ko bahura n'ingorane zitewe n'ukwikwega kumuhora ngurukana bumenyi réseau internet mu gifaransa ibiheza bigahungabanya ibikorwa vyabo. Uyu asanzwe akorera mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta avuga ko badashobora gutunganiriza ku mwanya abaza babagana mu bisata bitandukanye. Internet umuvuduko wayo uri hasi cane, ikintu giteje ikibazo ngaha mu bushikiranganje bwacu bw'ikigega ca leta. Tuba dufise ubuzi bwinshi turiko turakora, abatwitwa dutegereza gutunganiriza abo mu bundi bushikiranganje, ariko ugasanga ibintu birafata umwanya muremure, ivyo bikaba biva kuri internet aho hagira n'igihe ikagenda gose burundu. Uwo muhora ngurukana bumenyi utifashe neza gutuma abo bakozi bacanamwo n'abakoresha babo. Ibintu usanga rero mw'ico gihe rimwe rigomba no guteranisha n'abakoresha bacu kubera akazi kaba katakozwe ku mwanya kategereza gukorerwaho, batwitura bakidoga. Mu buzima bwa none internet hari ibintu ntibishobora gukorwa ku mwanya. Hagati aho umushikiranganje ajejwe ivyo gutumatumanako arahumuriza ko mu minsi iri imbere hashobora kuboneka agahengwe kubera ibikorwa vyo kubaka iminara mishasha biriko birarangurwa. Leokadinda Cayisaba akaba yabisiguye mu gihe yariko aragendera ibibanza biriko birubakwamwo iminara mu gisagara ca Bujumbura ku wa 16 ruheshi uyu mwaka wa 2025. Ndavye aho ibikorwa bigeze turabishima kuko limitel bagize akigoro, turabona yuko ibikorwa babikoze ku muvuduko mwiza, singaha mu gisagara ca Bujumbura gusa no mu gihugu hagati tuzobandanya tuja kurabaho ibikorwa bigeze. Abo bakozi basaba ababijejwe bose kugira ico bakoze iyo ngorane itorega umuti.